Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza 15, 14 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Sibyo gusa turafitiye otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise care twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Mega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi. Hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 41 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu. Baje kubanga hayigira ngo bashikora aba plafond n'amatara yo naje byatubanye nk'umugabo n'umugore. None ugiye kujya Maria mu byo bashitse gusinzi. None wirara nkande kandi ndahazi. Je mbashaka kwiruhukira. Sigime kurara nakize ndakirana n'abagore. Naje hano kugira ndakwiteho gufate. Kandi je mba niruhe makene kuryamba nduhuke je sigime byakajagara. Rega n'ubundi mba mbona ko warushe makene kugira ngo ndakuruhure. Rega nayo yino ndikwarushe. Murabugana kuri. Unawaje? Imombise ngami mbisa. Nde wantaya ujo kuri. We, tuba ngawanta. Navyo nibi. Tujya. Ndago ngira rero ni pfizi ya komine mwese rero mujeje turarane namwe ngenda kubwira ikintu cyari tuba hane rinda iyi nzu ifise ivyumba byinshi cyane ugenda tujya mwabuze imigama kugira ngo muze kunesha umutwe wewe uzotuma wenda kugira nabi hayiteguye kwanza wewe wananyoye mwe mushaka nze mvuga ivyanye ndabishaka n'ibintu by'imifuke rinda nanyoye rinda kandi wowe waborewe rinda genda uryame mu kindi cyumba hariya jewe ngenda mukini turararana kaza mvuge ebuja jenda turi batatu jenda rushe ndarambe ibintu byanyu byamire byo byamanga mumvuze mukamuza kwisinzirira waryama twese niba nivyo ashaka uyaryame ngama hani kwanza wese pesa sana agira ikimbuza kwisinzira sesha muto agira ikimburuga ke imbuze kwisinzira wagira ngo uko kushaka nababwira ngo ndeke nisinziriye mba niruhiye fukana gusa ubu nujya kunjyamako ihe naguru bimereye gute iyo ntabwo kuri sikoma byinga bigenze gute se nta n'itiro bifise ahantu hose inzira barakonesha
ibyago biragura kwera hamwe simuje kumvuruga mu cyumba ngo mpaka ngo ndababera umugabo jewe muzobihiga mu bibura umugore wanje naramubuze kandi naramukunda numva ikibazo kuba tutari kumwe no mwe ndabaraba nk'ikimbwe hazwe mwo murandatira amaguru iki ngo mubaza ngo ndabona ubwo bwiza bwawe uyu mukobwa azumvira mu buzima ryari kweri nari nzi ko ngiye kubana na Babiri mu munezero none aje kunesha umutwe ategerezwa gupfa ariko rinda ndakubaza ikibazo kuri kurakora amakosa nk'aya yose hageze aho nyubaho ukasanga no mu cyumba kwa Babiri vraiment nigiki ntagukoreye wewe nigiki gahinda ntagukoreye hageze aho uza kwivanga mu buzima bwanje rinda ugarukirize ngaho nyene ugeze mengo uri kurihanikiriza umwana wavyaye wakuye mu nda ukamwihanikiriza icurondera kuri Babiri nico ndamuronderako warampaye idiri sanga nanje namukunze Babiri nkwari iki ushaka nkwari iki jewe ukora iki uve mu buzima bwanje mimi ndamukunda Babiri mbabarire kandi cyane rinda ndakubwiza ukuri wibuke ko ivyo vyarangiye wowe uzi amafaranga nakwishyuye ukuntu angana narakwishyuye ivyo vyararangiye wanyumvise hasigaye ha uva mu buzima bwanje ndakwiyanije kandi utagira ikosa nari muswa gukora warekeye ngayo mikino yawe nibikuri sindiko ndakumva ibindi kurakora sindiko ndavyumva nigiki nakorewe nigiki nagukoreye ibyawe byararangiye va mu buzima bwanje ndakwiyanije mimi ndakubwira ikintu kimwe kandi wowe umenya neza umenye amabanga yawe yose ndafise ngaha nta kintu na kimwe ciwawe ntazi umenye kandi nurya mwana mama uko ndamuzi mama je ndamuzi ino sano shaka nobishira hanze wabere wishimirize ukagenda kuwurya kumusaga hama nanje twasigarana rinda nta soni ukutera ubwo wajewe ivyo bintu urazikaraga ca mutwe wanyumvise rinda ndagusavye urazi ko nakwishyura amafaranga kwiye ivyo bintu ubireke rinda ubireke ubigarukiriza aho nyene narakubwiye ubikibanga ivyo rero ivyo gushira habona ivyandi rinda ivyo ntibirimo
ntibirimwo Linda, ivyo ntibirimwo we nakubwiye ngo uve mu buzima bwanje urekane n'umugabo wanje. Avyumvise ibise byo gushira hanze ibiki n'ibiki ivyo bireke, ivyo ntibirimwo. Akobwa murafise no gutimba n'umugabo wawe. Umviriza rero, nimba ushaka yuko ndakuvira mu buzima, nawe mvira mu buzima twe nabe. Kongwiki Mimi ntukankange wewe, urantahura neza, ntunkange wewe, naho wo mpangira kunyica. Urufu rwa mbere nararukize, naho wewe wo mpangira kunyica. Jewe ntaco bimbwiye, nzopfa muga ndabivuze. Aha, ivyo kandi nivyo kuravuga. Nivyo ndiko ndavuga. Nivyo uri kuravuga kubivuga. Neza. Aha. Ubu ahantu hageze, nta mbabazi ndiko ndagusaba. Uzogenda ubivuge, ariko nubivuga uzomeka ivyo byose birangiye. Ko nje na mikino nzangira n'abantu. Nta soni. Uravuga ngo ugiye kubivuga. Ikinyo wihende bivuge. Ikinyo hari umuntu nkawe, ngo uri kurankanga. Uko nukwibesha cyane. Aha, siko ndibesha. Tuzobirana. Yumviriza rero umugabo wanje. Ngwiki? Je ndi umugabo wawe. Nuvuga ivyo uvuga, uhamagariye ivyo kumbwira ngo umugabo wawe ivyo nta kibazo ico nzira umugabo wawe. Kuva ndakurikiye. Urabona Linda kari imborerwa. Umwanya wose isaha yose yama yaborewe. Kandi ukabuzi katambanga ry'imborerwa. Wa munsi yaratubwiye ngo azoshira hanze ibintu vyacu. Kandi imborerwa hajya nta n'ubwenge zazifise. Umwanya wose ashobora kudushira hanze. Je nawe tukaja mu mpimbo ubuzima bwacu bwose. Igitekerezo nagize Linda tugomba kumukura mu nzira. Ushaka kuvuga gute kumukura mu nzira kwa gute? Ushaka kuvuga yuko ategerezwa gupfa. Kuko adapfuye twe nawe turaherera mu mpimbo kuko urabizi neza afise amabanga yawe kandi nanje afise yanje. Oya urazi ko jene nateguye kumwica mugo mu nyuma ndabiheba. Ubwo rero uremeye kugira ngo ubuzima bwawe bwose buherere muri gereza. Ndabikora gute? Aha umbadije ikibazo cize. Urabona ko wateguye kumwica cagiye. Uko wabiteguye cisha muri rya nzira nyene. Okay. Urazi nso bodyguard kandi yahabona. Yumvase. Ugiye na mbere hose niwe nateguye ko yo mwisha. Ubwira kuri umwanda mu nzira. Cyangwa mubwira bikore basi. Kandi yazi imisi mbiki ujya ntananirwa. Yumva. Okay. Kamukugwa unameze atavuye mu nzira. Sawa nemeye bodyguard ndamubarira kuri mu. Ibyo ni ibintu bitoye. Umva akura umwanda imbere yacu kubera twebwe dushobora kugira ikibazo uyu mukobwa gihari. Okay. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Jewe ntunze ko je ndakuzi neza. Uribuka ko wigeze kuvyara wowe umwana? Ndavyibuka. Ariko umwana wanje yarapfuye. Ntigeze apfa umwana wawe arahari. Tondera amajambo uvuga sha mukobwa. Aho waravyura nako nzunguruka uza kunyumvisha umwana wanje. Umwana nihambiye. Umwana wa umuryango ukoranye abagenzi bamerekeje ngaje guha umwana wanje. Madame umviriza ndakubwira ibyo byose byari diri. Umwana wawe kongere vyagiye biragenda je byose ndabizi. Umwana wanje. Kandi ndiko ndihuta umviriza ntumbaze vyinshi. Umwana wawe baramukavye hajya ku bitaro. We ntiwavyariye ku muco. Yego. None umwana wawe baramukavye. Hari umuntu yari yavyaye umwana yapfuye. Bafashe wowe baguha wapfuye umwana akomeye. Bawuhuyo wundi. Ivyo byose kandi vyagitswe n'urya muganga Mimi. Mimi? Yego. Ibitaro vyo ku muco. Ushatse kunyumvisha yuko umwana hamvye atari umwana wanje. Umwana warahari yitwanje aba kwa Beri aba mu Carama. Rero je ntafise novuga. Je ngomba kugenda. Kubera umwanya n'umwanya je ndashobora kwicwa. Mu Carama maja. Ndangira aho hantu je kurondera umwana wawe. Urabona ujya mugwiza atunga Vumiri? Yego. Okay, ni impande yaho. Nturinda uragenda kure. Na nimero rupangu. Nimero 30. Nta byinshi mfise je no kubwira. Ndagusavye uzubikorana ubwenge wa mugore we. Kubera wo bikorana ubujuju nawe byo guhitana. Nta bindi byinshi je no kubwira. Basi wamfasha ukazonjana ukazujana aho hantu. Ndagusavye imbabazi.
aha ni wowe nyene ni wowe nyene uje ubu ntiwizanye uje gukora iki Nibiki? ntiwinjira boss ntiwinjira Biswa shani pili. boss ubu ni wa mukobwa nukuri kw'Imana rero banza ugende nkajye kugura protaye tuvugane ntacu genda njye kuri protaye ntacu genda njye kugura protaye boss we gahunda barazinanye hama wewe kutuje ngana amavarisi n'amasakoshi uje mu biki Aha ndaje utagisubira inyuma. Njenje. wajuje Yego. utagisubira Awaretse ko washoboye. Igikunda. vuga gake ntatwe mvuge munyezabo None wabyumvise reka ninjize ibintu rero. none ndakubaza kajya kabiri naguhaye nkakukwandika ko byose nkabiguha ntibikubumbye kubera kubyuza ko nteza umutekano muke muhiri wanje Umviriza ndakubwira. Kajya kabare ni inyungu z'umwana wacu. Ubu reje nanje ndaje hano. Umwana wacu anezerwe aronke ke yavyibuhire mu nda. Niko bitegerezwa kugenda. ariko abakobwa mwagiye muri kakugorana aratwumva Izo keyo umwana wanje arazikeneye rega ntanakuzi ntaranakumva. ariko umukobwa uragorana Je singorana. Narumvise yuko ngaha muri urugo hari abakobwa bahicaye. Ndaje nanje numviriza uwo munezero bafise. Nta kuntu nakumwe no kumamvumbagara muri rirya vumbi bari mu makaro bagema ku bitanda bishashe neza. Nta mpamvu nimwe yo kuguma ubumbagara muri rirya vumbi ngo nakabari. Ndumugore wawe nkeneye kubuza kwicara muri aya makaro. Nta kuntu nakuwe bagema mu gitanda gishashe neza nanje ntunye muri kajya kabari. umva ndakubwira umva reka dushire mu modo Indara gakobwa. Wewe wari. Ujeje iki muri nonzo? Ariko abashitsi bubu nibakigira n'indero. Ngo iki? Hano ndi ku mugabo wanje nararongowe. Sinzi ibindi bintu ukeneye kumenya uzara. Menya twengara yawe kweli. Namakuru soni. Umviriza nkubwira ikintu kimwe. Warerewe hewe nta soni. Jewe uriko jewe mabuja wo muri nonzo uriko urambwira ngo narerewe hewe. Onde? Ariko mana yanze. Ngo mabuja. Menyera gutwengara yawe kweli. Ba mabuja kweli bameze uko. Ba mabuja. Mabuja. Ni uri mabuja rero wewe. Mabuja wakagombye kubimenya. Ashatsi yavunze umenga ndakwihanije. Uri mabuja wo ngaha. Umuntu atagira indero nshaka nkora. Raba. Izi ni beyi. Raba ku maguru. Urahabona? Raba imishatsi nayo. Nigisuko cibeyi mwana. Ibi byo ngo ni we mwana we. Ndakwihanije. Umviza inzoroke ntaziyo zakoze singene ko zinkorako. Wewe usagute wowe. Kurabona okay dushire hano. Turabe nziza izarizo. Manzirabe neza. Urambona ndakubwira ikintu bamuko utanesha umutwe wewe uri umushitsi muno rugo je ndi nyene ururugo sinumva impamvu waje kunesha umutwe unesha n'umwanya nari mfite ibikorwa byishingiye gukora hariya wanyumvise neza urinde ndi nyene urugo umviriza mbwira ikintu kimwe wa mukobwa ico utazi urabaza ikingenza ngaha naco ziwewe je ndi mabuja wa hano uranyumva mu misiza raba mu misiza ndavyarira umugabo wo muri runo rugo uravyumva bisigura yuko rero wewe nta jambo nari mufise muri runo rugo muri nonso mu gihe nkiri ngaha je negeka uravyumva aho ikintu kimwe nyarutsa bwe ntungirira akabuyi kubera ko ntinzara umwana wanje inzara please nyarutsa Indyarya umugabo wanje wagiye twarinda y'ububoyi hariya kurazana hari kweshira umugabo wanje umva ndakubwira ikintu utavuye muri no mukino hano runo rwo winjiyemo runo ntaguzi neza ndaruzi no kukurusha ndaruzi no kukurusha nta makuru ufise sha kandi sinuhangana nawe kuko wewe uri level yanje
birababaje vrema asuzugura nka kimwe umva mubwire ikintu kimwe we nturi levo yiwanje atari uko naho nzokosora inzavyi nzozikosora nzozishira ku murongo nta makuru mufise muko gasa amanyo akunanira menga ari umuntu uze munoni umviriza ndakubwiye Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu umviriza tubafitiye amavuta meza 15 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba akabinja rero ibyo byose iyo umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu si ibyo gusa turabafitiye otani pari 13 pari 14 kandi ameze neza cyane dusanzwe dufise keya twakira abakiriya neza wifuza kumenya aho Mega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode niho uzobona Omega Shop mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 50 41 68 21 41 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu.